Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira ijambo nagira ngo tubanze twishire mu biganza by'Imana. Mana nyene ububasha, muvyeyi mwiza wuzuye impuhwe n'urukundo, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye muri iki gitondo ciza. Kuri uyu munsi mushashu turemeye kugira ngo tunezerwe. Nguhaye ikaze na karibu mpwemu yera ngo uzuturongore ududufashe kugira ngo ijambo ryose rivuga uyu munsi ribiri ijambo riturera kandi ritwigisha. Ndazi neza ko ijambo ryawe n'umuti, ijambo ry'Imana n'ubushobozi, ijambo ry'Imana ritoza indero nziza. Rero ndakwinginze ngo uvomerere mpwemu yanje, uvomerere n'impwemu ya bene data bose baza kumva ijambo ry'uyu munsi, ribakure ku rugezo rumwe ribashikane ku rundi, kandi na jewe rinyubake rinkuraho naringeze rishikana ahandi. Mana ndagushimiye kuwemeye kubikora. Icubahiro cyose n'amashimwe yose n'ayawe, nkaba mbise ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ku munsi w'ejo twari twaganiriye turaba igituma Imana yaremye umuntu. Twarabonye neza ko Imana yaremye umuntu kubw'umugambi, imurema kugira ngo aganze kandi arinde itongo rya Edeni. Edeni yawe uyu munsi n'urugo rwawe Imana yakuremye kugira ngo ururinde, yaremye kugira ngo urukorere, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kuruhungabanya. Rero utari kurabikora ntuburi gukora umugambi w'Imana. Rero reka turabe ingene Imana, nejo twaravuganye ducako gato ko Imana yarihaye uburenganzira bwose bwo gutunganya ikintu cyose cyo mu rugo, ko yabihaye umugabo. Reka dusome uyu munsi turabe ko umugore we yaje ari uje gufasha gusa. Reka dusome ijambo ry'Imana, ntimuhave mugira ngo nivyo ndiko ndikurira mu mutwe, ndiko ndabisoma mu ijambo ry'Imana. Nukuri tugaruke ku rufatiro, tuzobona ingo zacu zitabagwa, tuzobona ibyacu bigenda neza nitwashira Imana imbere. Haleluya. Dusome mu itanguriro igice ca 2, turahera ku murongo wa 18 hama dushikane ku murongo wa 23. Haravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati, si vyiza ko umuntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bakwiranye. Nuko ibikoko vyose byo ku musozi n'ibiguruka mu kirere vyose ivyo Uhoraho Imana yari yabumbye mu ivu, abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina. Kandi izina uwo muntu yise ikiri n'ubugingo cose rica riba izina ryacu. Uwo muntu avyita amazina uhereye mu bitungwa vyose no mu biguruka mu kirere no mu bikoko byo mw'ishamba vyose. Ariko ntihaboneka umufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma. Agisinziriye amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cago. Ugo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore aramumuzanira. Amen. Murumvise neza ko Imana ihejeje kurema umuntu, ikamubarira ibyo akwiye gukora, yaragarutse iramubwira atumbiriza rero ibyo naremye byose ni wewe ugomba kubiha amazina. Haleluya. Niwe ugomba kubiha amazina kugira ngo ejo ntuzuyoberwa n'ibyo naremye, kuko Imana yibyita amazina hari naho umuntu yari kubiyoberwa. Imana iramuzana, iramuzungurusha mu itongo, iramubwira ngo ita amazina ikintu cyose kiri muri iri tongo. Kandi twumvise yuko izina ryose umuntu yise icyo Imana yanenye cyose, Imana yacemera ivyo nyene. Haleluya. Bisigura ngo muntu w'Imana, ibintu byose uri kurakora mu rugo biba byiza, Imana ibiguharurako. Haleluya. Ibyo ukora ari bibi ari byiza, Imana ibiguharurako. Ibitagenda byose neza mu rugo rwawe, Imana ibiguharurako. Haleluya. Kubera urugo yarushinze wewe. Amen. Ariko ngo Imana ngo iritegereza umuntu itaramuzanira umufasha, ngo iramwitegereza ngo ibona nta munezero na mukeya afise.
kuko ngo yarazunguruka akaraba ibintu Imana yaremye, Imana ikamwitegeza ko ngo Imana yamiza ku kayaga ko ku mugoroba kugenderera umuntu, ngo ikamwitegereza ikabona nta munezero na muke afise. Imana ngo iravuga ati finalma ivyo nakoze ntibihimbaye umuntu, ati reka ndamuronderere umufasha bagize bakwiranye. Haleluya. Nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo ujya mugore wakunze wo mu buto bwawe niwe mukwiranye, kuko niwe wacaguye kandi Imana yagucaguriye. Haleluya. Haleluya. Ngo Imana igira iki? Ngo irazisinziriza uwo mugabo imukuramwo iki? Imukuramwo umugore. Siho ngomba guteba uyu munsi. Uyu munsi ndagomba guteba he? Ndagomba guteba kuri responsabilité, ku nshingano zawe, kucujejwe nk'umutwe w'urugo. Haleluya. Hinge ndababwire abantu b'Imana, nagira ndakubwire ngo iyo umutwe ugwaye, iyo umutwe ufise ikibazo, ingingo zose zimererwa nabi, kuko umutwe ni ukomanda. Haleluya. Nubu kugira ngo nsome nuko umutwe yakomanda. Servo yavuze ati soma. Servo yavuze ngo ambariye impuzu. Servo iravuze ngo vuga. Idakoma muze muraba umuntu yagize avesi. Muze mu birabe ingo nyinshi zigwaye zaragize avesi. Ingo nyinshi zaragize iki? Zaragize avesi. Kubera iki? Kubera abagabo badahagaze uko Imana ishaka, badahagaze mu mugambi w'Imana, badakora inshingano Imana yabahaye. Haleluya. Ukumva umugabo yataye umugore yigiriye mu bahabara, umva wataye inshingano, umutwe wagize ni urugo rufise iki? Avesi. Kubera Imana yakubwiye ngo rinda urugo, korera urugo, protege umugore, protege abana bawe. Haleluya. Sengera abana bawe. Haleluya. Ubarinde, niyo nshingano iki ufise. Iyo bitariko birage, umva umugore yaje nkiki, yaje gufasha. Inge nkubwire, uyu munsi kugira ngo umuntu aze kugufasha, aza kugufasha ibintu watanguye, ibintu washizeho urutonde. Haleluya. Uzurabe n'umuntu mu rubanza, iyo ariko aratumira abantu ati ndafise urubanza, aba afise igicapo cy'urubanza rwiwe. Igicapo ntakigirirwa n'abandi bantu. Haleluya. Rero nawe urugo ukaba udafise igicapo cy'urugo wifuza yaje, uzokubaka urugo. Haleluya. Banza ugira igicapo cy'urugo wifuza. Mbega wifuza urugo mbere yatanga ni wewe. Haleluya. Mbega wifuza urugo rurimo umunezero. Umunezero ni wewe wa mbere tuza kuwuzana, kuko ni wewe ushiraho urutonde. Igihe rero atarutonde ushizeho ni ukuvuga ko ibintu bicuritse. Haleluya. Iyo ari umugore ariko ashiraho urutonde ibintu biracuritse. Haleluya. Ariko ukaba ugomba kubicurura uyu munsi, biracyashoboka. Haleluya. Biracyashoboka kuko dufise Imana yuzuye imbabazi, dufise Imana yuzuye urukundo, dufise Imana iturera iminsi yose, itwigisha iminsi yose. N'uyu mwanya y'amajambo turiko turavugana ngaha ni ukugira ngo igire iki? Isubire kwereke urufatiro, isubire kukwereka uko ukwiye kubaka urugo rwawe kugira ngo Imana irubemo. Haleluya. Ingo nyinshi usanga Imana yaravuyemo. Kubera iki? Kubera abantu bifatiye urutonde rwabo. Bifatiye urutonde rwabo. Bati urutonde rw'iki? Urutonde rw'Imana. Ariko umuntu wese ahagaze mu rutonde rw'Imana, Imana imugirira neza. Haleluya. Haleluya. Rero umuntu w'Imana nahawe subira urabe, mbega vy'ukuri uracari ku rufatiro canke wararutakaje? Niba wararutakaje nta ngorane, garuka. Nkunda kubivuga ngo Imana hora iteze ibiganza imisi yose. Haleluya. Imana yamiteze ibiganza imisi yose. Kuko nutarufata ugo rutonde, Imana ikavamwo, usigara wikoreye ibyo ushaka, kandi iyo wikoreye ibyo ushaka ubikora nabi. Haleluya. Kandi narabivuze no ku munsi w'ejo ngo isi yoyo iragomba gusambura urutonde rwose rw'Imana. Ngira murabona ibintu byirwa biraba, ibintu byirwa biravugwa. Umugabo ntakivuga imbere y'umugore wiwe, umugore wiwe ashobora gutera induru, ashobora kwifatira ingingo ashaka, kandi akareka kumva umugabo wiwe atari ko arumva ibyo umugabo ariko aravuga. Nivyo tuzobishikako n'umugore tuzomushikako. Igihe atari ko aravyumva, nawe nyene yataye urutonde rw'Imana. Haleluya. Ariko umuntu wese yifuza kugendana n'Imana yemera gushiraho urutonde Imana yashizeho. Haleluya. Rero nahawe muntu w'Imana usubire wirabe,
uvuge ngo vy'ukuri mbega jewe ndi mu rutonde rw'Imana canke naramaze kuja akote. Niba waragiye akote biracashoboka kusubira mu murongo. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, umugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Reka dusenge. Mana uratuzi neza kandi uradusobanukiwe. Abariko barakurikira iri jambo bose nta n'umutazi. Umenye icara ryacu, umenye iryama ryacu, ihaguruka ryacu byose urabimenya. Nyemerera rero ugendagende mu mihana yose, ugenderera umuntu wese ariko arumvira ijambo. Uwataye umurongo umugarure mpwemu yera. Umwongorere iri jambo urigire rinini kuko jewe mvuze biki ariko wewe uzi gusigura neza kandi abantu bagatahura. Urabazi abashonje, abanyotewe, abazimiye, abo bose ufise ubushobozi bwo kubazimurura. Rero ndakuragije umuntu wese yumvira ijambo urisige kugira ngo rigire impact kubaryumva bose. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza, ndabakunda cyane.